Pasteur Sindabavimberera me kuramenyesheje abajyango inshuti n'abagenzi ko uwo mukozi w'Imana Pasteur Sindabavimberera me yitavye Imana igenekerezo rya 19 ntwarante umwaka wa 2023 mw'ijoro mu bitaro Kira Hospital i Bujumbura. Yamenyesheje cyane imiryango ya Pasteur Ndayirukiye Jafet, Pasteur Nitunga Gervais, Pasteur Ntashimikiro Shadrach, Rutanga Yigenge Damien, Tumago Bazikamwe Julie, Nyabenda Samuel, Ntamavukiro Bagiwabo Abel, Bamporeye Ananias, General Jean Damascene Nkeshima, Kanungeko Aster aho ari hose n'abandi bose tutarinze kudondagura. Bimenyeshejwe kandi amashingiro ya Pentecote yose ari mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Congo, muri Sweden, Amerika, Canada. Gushingura uwo muhisi bizoba kuwa 18 ntwarante umwaka wa 2023 mitongo ry'abapfuye ku Mpanda. Ibirori byo kumusezera ubwa nyuma bizobera ku bitaro Kira isaha 12 n'igice zo mu gitondo, bicibandaniza mu rusengero rwa Pentecote misiyoni y'Ubujumbura aho beshi bita ku Ntahangwa isaha 1 zo mu gitondo. Gukaraba no guca ku mazi bizoba uwo munsi nyene kuri Messe des Officiers mw'irohero. Igandaro kiriko kibera ku rugo iwe umunyakabiga ya mbere ibara rya 14 nimero 16 umuryango we urashimira abo bose babandanya bawuserukako muri ibi bihe barimo n'abazoza kubashigikira kuri uwo munsi uhoraho abaheza.